ngira iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri byinshi bitandukanye cyane cyane kuvyo benshi bari bategerezanije amatsiko ku kiganiro umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Voice Ndayishimiye yari kugirira kuri Yaga TV kuri uno munsi. Ni ikiganiro cyavugiwemwo ibintu byinshi cyane, mbere benshi bakaba banifuza ko tubibanyuriramwo cyane cyane aho umukuru w'igihugu yagiye arabazwa ku bibazo bitandukanye, mbere akabironkera n'inyishu zitandukanye. Hari hamwe yagiye aravuguruza inzego zitandukanye cyane cyane nko ku kibazo cy'iturika rya Kambaze ku Musaga i Bujumbura, aho Voice Ndayishimiye yatanze inyishu. Benshi bahita babona ko abavugizi b'inzego zibiri zose, iyo buvugira ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ndetse n'uvugira igisoda, bose babeshe abarundi. Yabajijwe ku bibazo bitandukanye harimwo nk'ikibazo cari kirajishinga abarundi bose kumva ico umukuru w'igihugu akivuga ko harimwo irekurwa rya Alain Guillaume Bunyoni, aho yabajijwe ku kumurekura gufatira amatungo yewe ndetse n'izindi ngingo Alain Guillaume Bunyoni yoba yarafatiwe. Sivyo gusa kuko yabajijwe ku ntambamye yahuye nazo mu burongozi kuva ashitse ku butegetsi mu mwaka wa 2020. Abazwa kandi ku kirabana n'imigenderanire n'andi makungu, aho yabajijwe ku mbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ariko kandi sivyo gusa kuko yanabajijwe ku kungene abarundi bagirirwa nabi bari hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi, aho ni nko muri Zambia, Tanzania ndetse no muri Uganda, naho agira ico bivuze ko. Sivyo gusa kuko yagarutse ku iturika rya Kambaze ku Musaga ndetse nibazo kwitoza mu matora y'umwaka uza w'2027, akana none abazwa ku myidogo yabaye ku matora heze y'umwaka w'2025 ari abashinga amateka n'abakenguza amateka ndetse n'izindi nzego zitandukanye. Voice Ndayishimiye yabashije kubironkera inyishu ndetse bimwe aravyishura neza cyane, ahandi naho akagenda asigamwo akantu kameze nk'uko yoba agisubije ariko atagisubije. Sivyo gusa yabajijwe ko kuko yabajijwe no kuri ya ndege yarirura umukuru w'igihugu, bavuga ko iparitse mu gihugu ca Espagne, abandi bakavuga ko yo baragurishijwe n'abategetsi batandukanye. Vyose rero turagira tuze tubice irya nino. Aho uri wose ndagwaye kaze muri ano makuru, ufyende subscribe canke s'abone nimba utarafyenda kugira ngo tujikikanwa nadushikiriza, usangiza no makuru bagenza wawe aho bari bose kugira ngo nabo baje barabomba bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko yoba muri politike agataya kazi na muntu imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. No Mpuza TV ndagwahaye kaze muri ano makuru. Varisito Ndayishimiye n'ikiganiro yatanguye avugwa ivyo yakoze igihe yavukiye ndetse naho ageze kuri mu mabanga. Ariko ikibazo ca mbere tuza kugaruka ko ni rekurwa rya Alain Guillaume Bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Bamubajije icatumye Alain Guillaume Bunyoni apfungurwa abandi bakaguma bapfunzwe. Varisito Ndayishimiye uti babanje kuraba ku mategeko agenga igihugu n'ibikubiye mu bitabo mpanavyaha ndetse n'ingene bigenda mu guhana ivyaha. Uti burya ku bwangingo nta bantu baba bakwiye kuba imfungwa. Uti gukirera umuntu bamupfunga bamushira mu ibohero kugira ngo ntabandanye akora ico caha, kuko abandanije agikora nta butegetsi bukingira bene igihugu baburiho. Ngiyo abantu bapfunzwe burya barakurikiranwa inyifato yabo ingene bapfunzwe n'ukuntu bigenza. Ngo bagumye rero Alain Guillaume Bunyoni nawe bamukurikirana, harashika ku gihe ku buryo abatakira umuntu ashobora gukora ikibi, nibwo wumva baba barekuye umuntu ku buryo ataco yonona ngarika ivy'agateganyo. Ni nako kandi ngiye umuntu akiswe n'amagara ku buryo atakintu yobasha gukora, ati naho yotaha ntaco abagiye konona. Nako kandi yanaboneyo no kuvuga ko burya Bunyoni adafise umwidegemvyo nko kuja ku kibuga c'indege ndetse n'ibindi. Ati babonye ko atakibiyo bandanya gukora mu kuraba ingene yifashe, ngo kuko ni benshi banditse basaba kurekurwa ivy'agateganyo ku buryo hari n'ababisavye ariko bikanka.
Abajijwe ku cyo gufatira amatungo ya Lengembe Bunyoni, Varisi Ndayishimiye yavuze ko ivyo yatswe canke si ibihano bijanye n'indishi ngo vyama kuko n'icaha burya kitafuswe ku buryo arenze ku vyo bamubwiye vyotuma bamusubiza mu munyororo, ngo ahubwo niho Varisi Ndayishimiye abonera n'akaryo ko guhanura Bunyoni kuguma yigenza neza. Sibi gusa kuko mu nyishu yarahejeje gutanga yarahejeje gusobekamo ko umuntu afise ikibazo c'ubugwayi bwo mu mutwe, amagara yo mu mutwe atifashe neza nawe yorekugwa. Umunyamakuru nibwo yahise amubaza kuri dosiye ya Christian Butoyi, uyu akaba yagezwa kuba yaragandaguye ababikira b'abatariyanokazi mu Kamenge mu mwaka wa 2014 kuri Paroisse Guido Conforti mu Kamenge. Varisi Ndayishimiye ati kugira ngo bavuge ivyerekeye amagara y'umuntu vyemezwa n'umuganga, ahubwo Varisi Ndayishimiye we yavuze ko ababifisemo inyungu ari bo birirwa baravuga ko Christian Butoyi agwaye. None Varisi Ndayishimiye si ivyo vyonyene yishuye kuko yanagarutse ku ntambamyi yahuye nazo mu nzira, aho yagarutse ku civugo ciwe ngo umunwa wose uronka ico upfungura, umufuko wose uronka amahera, turi kumwe twese birashoboka. Ku munwa wose ngo uronka ico upfungura, Varisi Ndayishimiye yavuze ko agishika mu mwaka wa 2022 ku butegetsi igihugu cy'u Burundi carangwamwo inzara. Ico rero nico kibazo ca mbere yabanje gukura mu nzira, kuko gushika n'ubu ngo areba ingenda bene gihugu birirwa bararima bakamusaba amasoko ngo yerekana aho ngo bakamusaba amasoko yaho babishora, ngo ivyo vyerekana ko abene gihugu badashonje. Ku mufuko wose uronka amahera ngo ashitse ku butegetsi, umufuko uri gusa ngo kuri ubu abenshi barafise amahera, turi kumwe twese birashoboka. Rero utimyidogo mu rwaruka aho yagaruka cyane ku bushomeri, uti iyi nayo yaraheze. Varisi Ndayishimiye yongeye ko kandi ikindi yishimikeje ko mu kivugo ciwe harimo ivyo kuba hari leta nkozi kandi ari leta mvyeyi. Uti kubera iki indongozi tangure ku vya leta mvyeyi, yavuze ati kubera iki indongozi zitabona ko ziserukira abandi, ari naho yaciye atanga inomero yiwe ngo murantonge kuri leta mvyeyi, ngo yabonye ko mbere atarashika ku butegetsi indongozi zitita ko abo zijejwe, ari naho yaciye atanga inomero yiwe ku bene gihugu bakamwitura, aho wasanga ngaro nk'ibibazo 500 ku munsi. Aho rero ngo gutanga inomero yiwe vyafashije kugira ngo indongozi zikurikirana ibibazo vya bene gihugu bitamushikiriye, ngo kandi ico naco cagezwe ko. Kuri leta nkozi, Varisi Ndayishimiye yavuze ku bantu baba bicaye ku marigara, ariko we ngiyaduze nta bantu akibona bicaye ku marigara. Yavuze ingene za nyakatsi bazigwanije, aho usanga ugeze nka Cendajuru, ahubwo ugeze Cendajuru ugasanga inzu zose zisakaje amabati, ahubwo bo bamusaba amatara. Umumenyesha makuru ati ese ugishika warashizeho umugambi payeje, ariko benshi mu rwaruka bafise indoto yo kwigira hanze bakaja kurondererayo ubuzima. Varisi Ndayishimiye naho yatanze inyishu yatangaje abantu cyane, aho yagize ati gupagasa ni umugenzo, ati aho utaho kuyibondo uhite wanyu, kuko n'abazungu baravibaho bakaza gupagasa inaha cyane mu mashiramwe y'abagira neza, kuko kuva na kera abantu baraje Buganda gupagasa. Uti ivyo ntibimbabaza cyane, ahubwo ikimbabaza n'abantu bari gukorera abarundi bagaca banka kubakorera. Akaruriro muzobona abo Burundi bwigishije, ahubwo ibindi bihugu bikaza bikabatwara, aho baba babaye abasuma, kuko baba batazi ico igihugu ari cyo. Aha yatanze n'akaruriro ati nk'ubu ndaguhaye umutahe wo kurima, nkaguha amahera yose n'isuka, akaba ari njewe ndayiguha gushikaho uri mu murima weze. Twumvikanye ko umurima weze rero ari nje nzagura, kandi uzonsubiza ya mahera naguhaye, hama ukavuga ngo ndakwishira amahera make, ugaca uhitamo kugurisha kundi mudandaza, ubaye umusuma. Utibaje bagenda ni umutima wo kudakunda igihugu, kudashaka kudasubiriza mu nkoko wari waguhaye. Yanavuze ko kandi bibabaje kubona nk'abaganga bagenda mu Bufaransa, aho yanasavye abahinga bari hanze kugaruka mu gihugu kugira ngo bafashe gusahiriza ku iterambere igihugu kigezeko. Sivyo gusa kuko yabajijwe no kukijanye n'imigenderanire n'ayandi makungu.
aho benshi bagarutse ku barundi bari mu gihugu ca Zambia, muri Uganda, Tanzania n'ahandi, ndetse bamwe bafatwa nabi, bamwe bagahohoterwa n'inzego z'umutekano z'ivyo bihugu, ndetse n'abene gihugu b'ivyo bihugu bakabatoteza kuko ari abanyamahanga. Vice Ndayishimiye ati habuze iki ngo igihugu kigira, umumenyesha makuru ati habuze iki ngo igihugu kigiranira amasezerano nk'uko vyabaye ku bihugu vy'Abarabu. Ndayishimiye ati no mu Barabu naho ngo hari ibibazo, ahubwo ngo abagiye muri ivyo bihugu kuko ngo nabo bararonka ingorane. Varisito Ndayishimiye yigeze kuvuga buti iyo batanzana nako kandi mu mwaka uheze w'2024 hari mu kwezi kwa Ndamukiza, ubwo ariko aremesha ikiganiro ku bamenyesha makuru, ubwo yavuze ko ngiyo batanzana muri ibintu vya politike vyo ko umukuru w'igihugu nje mba ngeze kure, aho yarigirishije inama urwaruka ruhurikiye mu mugambi payeje. Ndayishimiye ati sinje nizanye, ahubwo igihugu utacimvamwo ni ingorane ikomeye cyane. Abarundi barashobora kuvuga ati turavye ujya yotugirira akamaro, wanse rero ubu uri umuhemu. Uti jewe sinigeze niyumvira ivyo vyo kuba umukuru w'igihugu kuko ngo CNDD-FDD ifata ubutegetsi mu mwaka w'2005 yavuze ko atakwiza imyaka 55 akorera leta, kuko yigeze no gushaka guheba igisoda ngo aje kwironderera itunga. Mu nyuma bitekereza ko asanga bose barimo batekereje uko igihugu coba gisigariye aho, kuko ngo yaranezerewe igihe arongora Sobweya, bagaruka yaranezerewe igihe barongo igihe bamuzeza amabanga yo kurongora ishirahamwe Sobweya. Ico gihe Varisito Ndayishimiye yavuze ko ngo yaranezerewe cyane, akavuga ko atokwiza imyaka 55 agikorera leta. Mu nyuma nibwo yahise ahamagarwa ko ba chef de cabinet civil mu biro vya perezida. Nibwo rero nyuma yaho nanone yaza yumva umukuru w'igihugu amuhamagaye ati wewe ko tubona ofisi impano ushobora gufasha abarundi, none aha ntiwoza. Uti none ko ari ugukorera igihugu aho gutungira mu boro ngo ntibikunda. Ico yashaka ngo kwari ukwereka abarundi ko ushobora kubaho udahembwe na leta, kuko bari bamubonyemo ko ashobora kwemera kubarongora. Varisito Ndayishimiye rero ati aho gutungira ku boro nahisemwo kugaruka nanone, kuko ngiyo utungiye mu boro barakwiba bakakuroga canke se bakama bakugirira nabi. Ari nabwo yavuze ko yahisemwo kugaruka gukorera igihugu ngo kuko wanse gukorera igihugu uba uhemutse. Bari bashitse mu bibazo kandi vyitereye, aho yabajijwe kuri ya ndege irerera umukuru w'igihugu. Bamwe bavuga ko ari indege yagurishijwe n'abategetsi batandukanye bari mu butegetsi bwa Perezida Nkurunziza, harimo abari bakomeye mu mabanga y'igisoda ndetse n'igipolisi n'abo mu mugambwe. Uti ya ndege yarerura umukuru w'igihugu ese iracari muri garage? Varisito Ndayishimiye mu nyisha daciye hirya no ku ruhande yagize ati nubona ihiri igenda i Madrid uyisangaho. Umumenyesha makuru ati habuze ikingo rero bapfume bayidandaza ku biro, hanyuma abarundi barabe ukundi babigenza. Aha Varisito Ndayishimiye yagize ati buriya abarundi barakara baza bavuga ngo nabaririye indege bariko barakwagiriza ntibakorohera. Kugira ngo rero ive Madrid ije mu Bwongereza, kugira iveho igomba kuba ifise amadokima, kuko n'ababikurikiranye nabo batangaza n'abakurikiranye ivyo dosiye nabo batangaza ibitandukanye, mu gihe kandi ufise ayo madokima nawe leta yamubuze, ahubwo we yirigwa arayerera kuko ngo Varisito Ndayishimiye yarungitse abantu benshi kuraba uko imeze, koko ya ndege ihari basangira caparitse mu gihugu ca Spain, kuko nubu ngo baracari ha parking yayo. Benshi ahangaha nibyo bibazo yagiye aratanga ko umuco umukuru w'igihugu. Saho gusa vyagarukiye, kuko yabajijwe nanone ku kibazo kirabana n'imigenderanire n'ayandi makungu, aho Varisito Ndayishimiye yabajijwe ku migenderanire n'igihugu c'u Rwanda. Uti aho yagize ati ho harabavuga ko urubibe rw'u Rwanda n'Uburundi rwugaye. Uti baza banyuze mu ndege aho umuntu yururuka umuharura neza ukabona kadashobora kugukorana ikibi. Uti mugabo wugure harya ku rubibe kuva mu Cibitoke gushika Muyinga umenya yinjiriye hehe. Nibwo yabandanije avuga ati u Rwanda ntituvyumvikana ko ivyerekeye bagizi bana baza gutera Uburundi, kuko Uburundi butugurira abaje gutera u Rwanda, ariko u Rwanda rwo rurugurira abaza gutera Uburundi. Uburundi ngo buramutse bwuguriye wosanga barimo baradutera ngaha.
aha rero Valentin Ndayishimiye bakibuka n'ubundi ko abategetsi benshi b'igihugu cy'u Burundi bama bikomye igihugu cy'u Rwanda ko aricyo gifasha Red Tabara ndetse no mu bitero ikora. Yashitse ku kibazo kirabana n'iturika rya Kambaze, ni ukuvuga iryayo ku Musaga. Valentin Ndayishimiye yatanze inyishu yatumye abantu benshi bagwa mu gahundwe, mbere banatangura kuvuga ko abavugizi b'inzego zitandukanye harimo ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano ndetse n'uvugira igisoda baba barabesha abarundi. Valentin Ndayishimiye uti hariya nta muyaga nkuba ubayo. Perezida Ndayishimiye ku vyabereye muri Kambaze. Ku igenekerezo ya 31 Ntwarante ububiko bwa gisirikare buherereye ku Musaga bwaradutsemwe umuriro, ibigwanisho bitari bike bihabitswe biraturika bitera amasanganya yahitanye abantu n'ibintu. Kuri uwo mugoroba iryo sanganya riba, umuvugizi wa gisirikare General de Brigade Gaspard Baratuza yamenyesheje ko isanganya ryabaye riturutse ku muyaga nkuba. Ibi yarabishimangiye mu kiganiro n'abamenyesha makuru, aho yavuze ko kujana amatara mu bubiko bw'ibigwanisho ari ibintu bisanzwe bikorwa n'ahandi. Yanabajije ati none ugiye nko kubiraba mu ijoro uwo bibona gute? Mu kiganiro cihariye umunyamakuru yahaye umukuru w'igihugu yahaye umumenyesha makuru wa Yaga yakibajijwe iki kibazo. Perezida Ndayishimiye yameze nk'utemera iryo sanganya ko ryo ryaraturutse ku muyaga nkuba, ahubwo ko bwoba bwatewe n'ibindi harimo nk'ubwinshi bw'ibigwanisho bwavyo. Yagize ati mu Burundi bavuga ngo urupfu n'imfane birajana. Tinagira ndakubwire ko hajya atamuyaga nk'ububayo. Jewe naratwaye kijya gisata kiraba ibijanye n'ibigwanisho. N'ahantu nzi n'ahantu nagoma ngendera ndahazi. Ikintu ca mbere kizira ahari mwene bijya nta muyaga nkuba ujaho. Perezida Ndayishimiye yavuze ko yamara amasanganya yo gusha aba kwinshi. Yatanze akarorero ko umucanwa ushobora kuva mu giti kandi utigeze ucanwa, eka ngo n'ibigwanisho bwavyo bishobora guturika bitewe n'imvo zitandukanye zirimwo n'ubushuhe. Umukuru w'igihugu akaba yemeye ko hariko harakorwa amatohoza yimbitse kugira ngo hazamenyekane icateye rirya sanganya. Si ivyo gusa yabashijwe, kuko yabashijwe no kwibura ry'amahera mvamakungu ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho yavuze ko yamabona Murantunge. Ayavuze ko yamabona amboteyaje mu gisagara, ati none ko harabavuga ko amahera mvamakungu yabuze yo kugura ivyankenerwa, uti none iramboteyaje namabona mu gisagara, none ico gitoro babagikura he? Ese iyo fumbire, iyo miti n'ibindi vyo bivahe? Uramutse umenyerera iyo ayo mahera yose ava niho n'ayandi yava. Kuko ababurana ngo amafaranga mvamakungu yarabuze ngo nabadandariza mu isoko yo mu Kinywabi badandaza ubutare, igitoro ndetse n'ibindi. Harimo abashora ubutare hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi, hama bakaza bikoreye amadolari, ariko bakaza babaza leta ngo amafaranga mvamakungu arihe, mutwereka aho tuyakura. Saho gusa kuko kubijanye n'amatora y'umwaka uza w'ibihumbi 2027 amatora azoba ara y'umukuru w'igihugu navyo yabibajijwe ko ese Valentin Ndayishimiye azokwitoza. Valentin Ndayishimiye ati iwacu ntiwigira, ni ukuvuga muri CNDD-FDD. Uti twebwe vyose bica mu nama, kuko habaho ko bazanya mugahana ijambo, kuko babanza kuraba ubereye gutwara Burundi, hama uwo basanze afise amanota menshi niwe ahagararira umugambwe. Ivyo gufata umuheto ntibikirabwa ko cyane, ahubwo birabera ku muntu, barebera ku muntu ku giti ciwe, ufise uburambe mu buzima bw'igihugu, utagira ibiturire, uhanura abandi ndetse n'ibindi bitandukanye. Akiri ngaha rero nibwo yabajijwe ku myidogo yabaye ku matora yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2025. Na amatora ataravuzwe ko rumwe, ndetse anavugwamwo ivyo gukumirana bidasanzwe hagati y'imigambwe itandukanye, aho benshi babonye ko ngari n'umugambwe umwe witavye amatora ndetse unayasinda ku bice 100%. Umumenyesha makuru ati ese ntubona ko seni ari umuhagarikiza umwe iyo bakeneye ko abaranzimeni canke vari? Valentin Ndayishimiye ati abaranzimeni barahari. Uti kigaragaza ko amatora atibwa utorera aho nyene bagaharurira aho nyene. Ukigaragaza ati ngo ntiturindira ngo baharure ariko ari uko batashe. Ibi bikagaragaza ko mu Burundi hari demokrasi yagaze neza cyane. Utari n'ibindi byinshi byavuzwe, kuko natwe ibi tubagejeje ko hari n'ibindi byinshi rero byavuzwe muri iki kiganiro. Valentin Ndayishimiye yari ariko aragirana n'umumenyesha makuru w'ikinyamakuru Yaga,
bigarutse ko cyane cyane usimbukiye kuri YouTube kimenyesha makuru yaga urabibona ku kiganiro hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'ikinyamakuru yaga, akaba ari ikiganiro cyari cyaremeshejwe n'umumenyesha makuru Eri Niberi Nibigira, aho bagarutse ku irekurwa rya Bunyoni, aho Vice Ndayishimiye yavuze ishatumye Arengiyome Bunyoni arekurwa, ingamba zafashwe, ibyo gufatira amatungo ye ndetse n'izindi ngingo Arengiyome Bunyoni yafatiwe, ndetse agaruka no ku ntamamye yahuye nazo mu burongozi kuva ashitse ku butegetsi mu mwaka w'2020, avuga ku migenderanire n'andi makungu, aho yagarutse ku barundi baba mu bindi bihugu bafatwa nabi na leta z'ibihugu baba barimwo, avuga ku birabana n'imigenderanire y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Saho gusa yagarukiye kuko yabandanije avuga no ku bindi byinshi bitandukanye, harimo no kuba azitoza mu matora y'umukuru w'igihugu aza y'umwaka w'2025, matora y'umukuru w'igihugu aza y'umwaka w'2025, ndetse kandi akavuga ku iturika rya Kambaze ndetse nibazo kwitoza mu mwaka w'2027, ndetse n'imyidogo yabaye mu matora y'umwaka uheze w'2025. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe cyangwa sabone, niba utarafite kugira ngo tujucikanwa nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. No Mpuza TV rero Imana ibahezagire ibikorwa byanyu vya misi yose muriko murakora.